Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, bene data, ndasubiye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Muracari kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye data wa twese yongeye kuvyemera kugira ngo ngaruke mvuge ku mukunzi wanje Kristo Yesu. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu ndagushimiye, Mana nkuru yo mwijuru, Mana y'ubutwari n'inganji. Urakoze muri uyu mwanya umpaye kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo umfashe, mpwemu wawe yera ndongore, kandi abankurikirana bose Mwami bagirirwe ubuntu no kubona canke gusobanukirwa ico wambwiye kugira ngo nganire nabo. Urakoze Yesu, mu izina ryawe ryera byose niho ndabisabye Mwami. Amen. Yesu nahabwa icubahiro, bene data nshuti z'umusaraba. Ndashimiye Imana kuko ivyemeye, niduha guhumeka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niduha ngo gukora ibiyihimbara. Kristo nashimwe. Uyu munsi nongeye kuza imbere yanyu mfise ijambo rivuga ngo guhishurirwa Imana. Guhishurirwa Imana. Benshi Imana twarayigishijwe kandi turayisenga kandi turayizera, ariko hari byinshi umuntu aba akeneye kongera kumenya mu Mana. Paulo yasengeye ishengero ryo muri Efeso, arisengera ngo bagire ihishurirwa ryo kumenya Imana. Iyo umuntu amaze guhishurirwa Imana, akayihishurirwa neza, amenya kugenda neza, amenya kujana neza niyo Mana, akagenda yubaha kandi akagenda yitinya. Imana nishimwe. None rero reka turabe amwe mu majambo yanezereye umutima wanje nari ngomba ko tuganira namwe. Niri jambo dusanga mu Banyefeso igice ca mbere. Ku murongo duhere hano ku murongo wa 19 havuga ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwagukora k'ubushobozi nk'uko kwagukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana, uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye, ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru. Ku murongo kuri 20 rero, imushize hejuru cane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko ni mu kizoza. Imana nihabwa icubahiro. Inshuti z'umusaraba, aha turabonye Paulo ariko aravuga ukuntu yasengeye Abanyefeso kugira ngo bagire ihishurirwa ryo guhishurirwa Imana. Aha rero, aho muri iyi video icyo ngomba kuganira namwe ni guhishurirwa uyu Kristo, guhishurirwa uyu Yesu. Umumenye, ndamumenye, hanyuma tumenye kugendana nawe neza. Imana ishimwe. Iyo uri kumwe n'umunyacubahiro ukarokonesa icubahiro ciwe, biragufasha. Iyo uri kumwe n'umuntu ukamenya ico arico, bituma ushobora, biragufasha. Tuvuge ushobora gushika muri situation ukavuga uti nibagiye turi kumwe na naka, uyu aramfasha, ibi bintu arabishoboye.
Imana ishimwe. Ariko iyo utabimenye nakaga ushobora kugwa mu bintu kandi utari kubigwamwo, ugafungwa utari gufungwa kuko utamenye autorite uyu muntu afise, kuko utamenye puissance uwo muntu afise. Imana ishimwe. Reka tusubire kuri uyu murongo ngo mumumenye. Iyi video ni video ikurikirana na video nari natanze mu mwanya uheze, uvuga ukuntu Pawulo yari yarabonye kwizera kw'Abanyefeso, abona n'urukundo rwabo, ariko asanga ngo bahajijemo ikintu kimwe. Asanga barakenya ubwenge, barakeneye no guhishurirwa Imana. Muri iyi video rero ngomba tuvuge guhishurirwa Imana. Aka kantu ko guhishurirwa Imana, kumenya Imana, iyi Mana dusenga ni Imana imeze nk'iki, ifise iri gute. Ku murongo wa 21 twabonye ngo imushize hejuru cane. Imana ishize hejuru nde? Aha bariko baravuga ububasha bwazuye Kristo. Ngo Kristo rero ashigwa hejuru y'ubukuru bwose. Haleluya. Bishoboka ko ufise abantu bakuru wizigiye bo gufasha, ariko uyu Yesu ngo yamushize hejuru y'ubukuru bwose. Ushobora kuba uzinanye na perezida kandi ukabuzi neza yuko ahashize ntawo kurayo, birashoboka. Ushobora kuba uzinanye n'uwundi muntu akomeye, ariko nagomba nkubwire ngo hariho uwundi muntu akomeye gusumba, ari hejuru y'ubukuru bwose. Kristo uyu twizeye ari hejuru y'ubukuru bwose. Umwami Imana nashimwe. Ngo Imana yaramuzuye ngo imushira hejuru y'ubukuru bwose. Ngo imushira hejuru y'ububasha bwose. Ububasha ni mu rwego rwo gushobora ikintu. Urwego rwo gushobora ikintu. Ngo hejuru y'ububasha bwose, hejuru bavuze ati ujya muntu arashoboye, abashoboye. Bavuze ati iki ntaco ashoboye, ariko naka ni wagishoboye. Rero uyu Kristo ngo yamushize hejuru y'ububasha bwose. Hanyuma ngo kandi amushyira hejuru y'ubushobozi. Ubushobozi ni gushobora ikintu. Capable de faire quelque chose. Ariko ububasha c'est la puissance, cyangwa c'est l'autorité. Ego. Rero Imana ishimwe, uyu Yesu yamushize hejuru y'ububasha bwose, imushyira hejuru y'ubushobozi bwose. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ashobora gutegeka ibintu byose kuko afise ububasha bwo kubikora ibyo bintu. Kandi ashobora gukora ikintu cyose icari kidashoboka akagishobora. Uwari hasi cyane akamushyira hejuru. Haleluya. Kuko afise ubwo bubasha bwo kubikora, afise ubwo bushobozi bwo kubikora. Imana ishimwe. Umwami wacu Yesu ngo yagiye hejuru y'ubushobozi bwose, agenda hejuru y'ububasha bwose. Hanyuma ngo agenda hejuru y'ubwami bwose. Haleluya. Mana we, ubwami bwose ntiwovuga ngo ugiye kumukangisha umwami naka. Oya, nawe ari hejuru yiwe. Data nahabwa icubahiro. Kandi ngo amushyira hejuru y'izina ryose rivugwa. Ndabizi hari amazina y'abantu akomeye muri iyi si. Abandi barabayeho, harabayeho amazina akomeye mu isi, ariko ndashima Yesu. Haleluya. Ngo afise izina riruta ayo mazina yose. Imana ishimwe. Amazina y'ababayeho n'abazobaho, Yesu arabaruta bose. Imana nihabwa icubahiro. Kandi aravuga ngo
si muri iki gihe gusa. Iki ni Pawulo, ni igihe Pawulo ariko arabivuga ati si muri iki gihe gusa, oya, ariko no mu gihe kizoza izina rya Yesu rirakomeye. Beneda, duhishurirwe uwo Yesu. Yesu inkomezi ziwe ntizi expire, ntizihera, ntizitagaranti. Yesu ububasha bwiwe ntibuhera. Yesu icubahiro ciwe ntigitituka. Hari abantu batitura izina rya Kristo Yesu, bakarituka, bakaricurika, bakaricuranura, ariko nagira mvuge ngo Imana yacu irakomeye. Haleluya. Uko ikomeye nta uyinyiganyiza. Batuka abafarisayo bari baramututse, abayuda bari baramututse, abandi baramuciriye amate mu maso, ntaco batakoze, ariko byose nta na kimwe byahinduye ku bumana bwayo. Haleluya. ngo yamushize hejuru y'ubukuru bwose, ububasha bwose. Umwami wacu arakomeye, tuhishurirwe uyo mwami. Aha ndiko ndibutsa babandi bashobora kuba barasenze ikintu bakabona nticagenze nk'uko bashaka. Ushaka kuba waragwaye cane ukagera kure ugasenga ukiheba, ugaca uvuga uti kwitanyumvise, reka ngende bandangiye umupfumu kanaka hariya anye arashaka kubinkemurira. Nagira nkubwire ngo wayobye. Umupfumu ntashaka kugushoborera ibyo Kristo atagushoboreye. Oya. Nongere nkubwire, hariho abandi aho gusenga bakaja imbere y'Imana bagasenga, aca yiruka akaja kwa muganga, nkaho muganga ari we yahindutse Imana yiwe. Sindababuje kuja kwa muganga, ariko ndiko ndatanga aka kantu kameze uku ngo, mwene data, nshuti yanje, hari ukuntu abantu bata Imana bakizera abaganga ntibizera Imana. Bigashika n'igihe muganga yamuvuye neza agakira, aca agenda akamuha ishimwe ngo warakoze, waramvuye, narakize. Yo, umviriza. Nyene ububasha ni Kristo, nyene inkomezi ni Kristo. Ico bikoze Kristo ashobora gukorera muri ujya muganga akamenya umuti ukwiranye n'ingwara yawe, kuko Kristo agomba kugukiza. Haleluya. Niyo rero wakira, uca ugenda utanga ishimwe ku Mana. Kristo afise abakozi benshi. Ushobora no kuyaga n'umuntu muri ko murayaga gusa, uti jewe iri ryinyo rirambangamiye, narangize gute, sinzi uko nobigenza. Ashaka kukubwira akantu kamwe gusa ati ibrose mu gatondo no ku mugoroba, bica bikira, ugasanga biragufashije. Aho ni Kristo abakoreye muri ujya muntu kugira ngo utabagwe. Imana ishimwe. Imana ifise ubushobozi burenze ubushobozi bw'abantu bose bari mu isi. Iyi Mana dusenga ngo afise inkomezi. Ubwami bwiwe buri hejuru y'ubwami bwose. Izina ryiwe riri hejuru y'amazina yose avugwa muri iyi si. Kandi avuga ati si muri iki gihe gusa, ariko no mu gihe kizoza. Imana ishimwe. Uyu munsi yaba izina rya Yesu ryarangiranye na Pawulo, riba ryaribagiranywe, ariko no gushika uyu munsi Kristo Yesu aracashizwe ku ngoma. Gushitsa n'izi saha ndetse n'ejo n'ahazoza umwami Yesu Kristo, haleluya, azokwama ari ku ngoma. Muze duhishurirwe Kristo beneda. Nuhishurirwa Kristo neza, ukamenya ko afise ubushobozi bwose, ukamenya ko afise autorite yose, ukamenya neza, uri umunyeshuri uzomenya neza. Umaze kubisobanukirwa ibinyi, uzomenya gusenga neza. Uzovuga uti mwami Yesu, ko ari wewe uzi byose. Kiriya kibazo bateguye, mbega ni kibazo kihe? Hera bikaye mfise ikaye nininya cyane, none niga ibihe? Mana ntabara, inspire-moi, dirige-moi. Ni hehe ndi busome?
imana ikaca ikuzanira mu ijoro uryamye ati soma kuri iyi shapitire. Hareruya. kuko ariwe aba yatoye ico kibazo. Ako kantu ndababwiye n'akantu kambayeko, n'akantu kambayeko. Menga naniga mu w'umunani mu w'icenda se, menga naniga mu w'icenda sinibuka. Ndavuga nti Mana, none bajya abantu bateguye ikibazo, wewe ni wewe ubizi, urazi neza ko watubujije gutirisha, ko gutirisha ari ukwiba ari icaha. None rero mwami, mbwira iyikaye ko ari byinshi, nsome hehe, ntegure hehe. Haleluya, ndashima Yesu. Ukaje usanga Imana irakudirije ahantu ugasoma ico aha hantu ukahasobanukirwa, haje mu kibazo ugasanga haje hahandi, ukaba uraronsa amanota. Imana ishimwe. Umaze gusobanukirwa uyu Yesu, yo nta kintu na kimwe coshaka kuguhagarara imbere. Kubisobanukirwa uca umenya gusenga neza. Ugwaye ukavuga uti Mana Data, ko nabonye ko ari wewe nyene ubushobozi bwose, ko ari wewe ufise ubwenge bwose. Iyi ngwara ngwaye ni ingwara nyabaki? Iyi ngwara ngwaye ihwanye n'umuti uyuhe? Mwami Yesu, mbwira. Ugasengera umuganga imbere kugenda. Muganga akagenda akagupima, agaca kwandikira umuti, ugasanga uwo muti urakuvuye. Canke naho marayika akaza akakuvura uryamye. Imana ifise amaboko menshi yo kugutabara, kuko ari wari hejuru ya vyose. Haleluya, Imana ishimwe. Ushobora no kuba ari nk'ikintu cakuzazaniye, ukabona umwana araje akakubwira, akaba araguhaye inyishu, canke umutware wawe muriko murayaga, canke umugore wawe muriko murayaga, ugasanga araguhaye inyishu y'ingene biri bugende. Yesu ni mwiza, afise amaboko menshi. Imana nishimwe. Duhishurirwe uyu Kristo, tuce tumenya kugendana nawe neza. Iyi Imana itaguhaye ikintu, uwo kiguha wundi ninde? Aba bantu bava ku Mana bakivumbura, bakaca bagenda ngo bagiye mu bapfumu, ugasanga ngo reka mbega ngo gende hariya ngo niho basenga cane, ngo reka ngende ngo hariya ngo niho uko nukujuragirika, nukutamenya ubu data wariho. Uwo data wowe nyene ubwawe unupfuka mukavuga uti Mwami Imana, n'umutima wugurutse ukisengera uti Data mukunzi mwiza, ndabizi urumukiza, ehera uyu musongo 10 taha. Mwami Yesu, wavuze ko ari wewe ufise ubushobozi busumba ubushobozi bw'abandi bose, wavuze ko ari wewe ufise ububasha. None rero aha hantu gute? Data aca kwitaba. Tumuhishurirwe Yesu. Ntiwibaze ngo abandi bafise Yesu aruta uwufise. Rega Yesu nuje nyene, abamwizeye nuje nyene. Ariko nutabimenya, uzokwama uri kuragenda ngo ugiye kurondera abakozi b'Imana, ngo uyu nta mavuta afise, ngo uriya niwe yafise, ngo ekaye, ngo bambwiye ngo muri Kongo, ngo ekaye, ngo bambariye. Oh my God. Mumve, wewe ubwawe uhagarara mu ijambo, sobanukirwa uwo Yesu wizeye, hanyuma uheze usenge wizeye, kandi birashoboka. Imana ishimwe. Igihe kimwe nigeze kugenda, hariho umwana yaragwaye. Uyo mwana ariko nabwiwe n'Imana mu nzozi kugenda kwa banaka, yari umuntu w'umubanyi. Ndavuga kwa banaka hari yiki, kubwo kumvira iryo jwi gusa ndagenda. Ngiye nsanga bafise umwana agwaye. Uwo mwana yaragwaye igisebe kibi, ngo barashize ko imiti, baravuje, baragize vyaranse, bafise ubwoba yuko hashobora kuba hariho kansera canke hariho ingwara ngo yitwa uburima, nivyo bavuga ico gihe. Nanje
nca ndamusengera kuko numva nyene umenga none Imana yandungitse hano sinarinzi ikihari, reka rero ndamusengera. Nca ndamusengera. Beneda ndababwiza ukuri nibeshere no gukora ko byaranze no kwegereza byaranze kubera ukuntu nyene nabona hameze. Mpa kugira gutya gusa mu kwizera nshirwe hejuru. Ndavuga nti mwizina ryawe gera Yesu, ndakwingiza uwo muntu umwana umukize. Wagikomerewe ndakubwiye ndazi ko ufise amatwi urumva, mwizina rya Yesu kauka ukame ukire uveho. Ndabivuga uko mu majambo nyene yanje nyene navuze ico gihe. Hanyuma nca ndagenda nsubiye muhira, bukeye nca ndagaruka nza kuraba uko vyaraye bibaye. Bene data nshuti z'umusaraba, ako kana kaciye kaza kansanganira ngo he wa muntu yankiza, ngo he wa muntu yankiza. Ndavuga nteka sije nagukije ahubwo ni Imana yagukijije. Iyumvira ico gisebe bari baravuje byaranse, ni gute co bacagukize ijoro rimwe utavuze ngo haciye n'iminsi ngo uvuge ngo eka. Ariko Imana y'ububasha irakomeye, umve ifise ububasha, ifise inkomezi. Nubisobanukirwa ukamenya ko ata wundi muntu ari hejuru yiwe, uzokwiga gusenga kandi uzokwiga kumwizera. Imana ishimwe. Paulo arasenga abwira abanyefeso ati ico nsenga nuko mwogira ubwenge, ati kandi mukagira guhishurirwa Imana. Haleluya. Aravuga ati kandi mukongera mukamenya n'ubushobozi bukorera muri mwebwe ubwo aribwo. Ati ni bwa bundi bwazura Kristo nibwo buri muri mwebwe, kuko uyu Kristo ari muri mwebwe. Imana ishimwe. Rero ngo ngo yaramuzuye imushira hejuru y'ubukuru bwose, ngo hejuru y'ubwami bwose. Kristo ari hejuru y'ubwami bwose beneda. Kristo ari hejuru y'ubushobozi bwose. Ntukamugereranye n'uwundi muntu n'umwe. Kristo ntagereranywa n'umuntu n'umwe. Kristo ni Imana y'ububasha, y'ubushobozi. Nta wundi muntu yoba ari hejuru y'ubushobozi bwose atari data. Nta wundi yoba ari hejuru y'ubushobozi bwose atari umwami Imana. Abandi bose bari munsi. Abandi bose n'abantu bananirwa bagera ahantu bikabananira, ariko data ntibimunanira. Imana ishimwe. Aravuga kandi ngo si muri iki gihe gusa, ariko no mu gihe kizoza. Nukuvuga ngo yuko Imana yacu tuyizere, nta camunani. Uko yakorana kera n'uyu munsi niko akora. Imana ishimwe. Muze duhishurirwe Imana, duhishurirwe Imana, hanyuma tumenye gusenga. Paulo yaravuze ku murongo w'19 ngo mumumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera. Mwabonye erega bwa bushobozi buri muri we ibukoreshereza muri twebwe abizera. None nurabona umukozi w'Imana agendaga akarambika ibiganza ku bagwayi bagakira? N'ubushobozi bw'Imana bumwe muri Kristo Yesu ibukoreshereza mu bizera. Haleluya. Ibukoreshereza muri wewe kuko umwizeye. Ibukoreshereza muri jewe kuko ndamwizeye. Ibukoreshereza muri nakawundi kuko amwizeye. Bene data, buriya Imana turayizi, ariko kuyisobanukirwa nibyo bitandukanye. Hariho uwisobanukirwa agashobora gukoresha neza ubushobozi bw'Imana buri muri we kuko abizi. Hariho uwundi yayizeye mugabo yibaza ko ubu bushobozi bw'Imana butari muri we. Rero Imana yugurura amaso y'imitima yacu, dusobanukirwe ubushobozi bukorera muri twebwe ubwo aribwo. Bushobozi bukomeye buri bw'Imana bumwe muri Kristo nibwo bukorera muri wewe. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo Kristo muri wewe niwe akora biriya na biriya na biriya. Nico gituma ubonye ibintu bigenze neza ntaco kwirata, ahubwo wirate Kristo, ushime Yesu. Imana ishimwe. Nasomye amajambo numva arandyoheye, ndavuga ndagushima Mwami Yesu. Ndagushima, ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe birakomeye, biri hejuru ya byose. Ese ico mu muntu wese akabisobanukirwa
akiga kumenya ati hariho ubushobozi buruta ubundi, hariho Imana, hariho izina riruta ayandi mazina yose. Haleluya! Izina rya Yesu Kristo riruta ayandi mazina yose. Ni izina ryo gusengwa, upfukama imbere y'Imana usenge. Imana ishimwe. Umuntu atubahira izina rya Yesu, uwo muntu n'umuhombe, ntiyamenye ububasha buri muri we. Pawulo yavuze ati ubushobozi bw'iyamuzuye, bwa bushobozi bwakura Kristo mu mva, burya nyene nibwo Imana ikoreshereza muri twebwe. Imana ishimwe. Tumenye Imana, tuyizigire, tuyireke idukoreshe imirimo n'ibitangaza, idukoreshe ibitangaza n'ibimenyetso, kuko muri Kristo biracashoboka. Muri Kristo abapfuye barazugwa, abapfuye mu mitima barazugwa bakongera bakaba bazima. Imana ishimwe. Nawe ntuvuge ngo ugeze kure, ntaho ugeze, Yesu aracari ku ngoma. Uko bimeze kose nawe Yesu yo kuzura. Zangabire zawe zari zarasinziriye, Yesu arashaka kuzura. Umwemereye. Imana ishimwe. Mwemerere ugaruke umwizere. Yesu avuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mupfasoni wabuze uruvyaro, mupfasoni wabuze amahoro mu rugo, mupfasoni wewe wiganyira wihevye, naje ndakuzaniye inkuru nziza ngo Yesu afise ubushobozi bwose, Yesu afise ububasha bwose, Yesu nta muryango n'umwe atugurura, Yesu nta hantu na hamwe yimirwa ngo ntashike. Mwugururire gusa. Mupapa uri kuranyumva, ufise agahinda n'umubabaro muri wewe, kumbura ifitse ibintu byakugoye byakunanije, umbe nkubwire. Ntukavuge ngo mwami ngo byanje byaraheze. Ntaho byaheze. Yesu aracari ku ngoma n'izi saha. We mubwire gusa, mwemerere. Rega Yesu ahagaze ku rugi avuga ati nyugururira ninjire ndagutabara. Ariko Satani nawe akubwira ngo kakakaka. Satani akubwira ngo igize inyuma uwo muntu, igize inyuma, ibyo ntunabyumve. Ariko ndagomba nkubarire ngo urukundo rw'Imana rukugoberera kumwumva, kumwizera no kumwugururira ngo agutabare. Imana ishimwe. Niwemera uratabagwa. Niwumvira Satani naho uramwigizaya. Kandi Yesu nawe arakwinginga, wemeye araza, wanse naho arakureka. Ariko nje kukubwira ngo uyu Yesu tuvuga ari hejuru cane y'ubukuru bwose, ari hejuru y'ubukuru bwose. Niko ijambo rimbariye Abanyefesi igice ca mbere ku murongo wa 21, ngo imushira hejuru cane y'ubukuru bwose. Niba hariho abakuru mw'isi, Kristo arabaruta. Uyu Kristo niwe wo gusengwa rero no gupfukamirwa. Uyu niwe wo gupfukamirwa. Uyu niwe wo guhindira bwashitsi aboroshe n'abahambaye. Mwese mwuname imbere y'Imana. Imana Data ibahezagire. Imana Data ibagirire neza. Muntu wese ndamwifuriza guhishurirwa Kristo. Muntu wese ndamwifuriza kumenya Imana, akamenya kugendera muri we, akamenya kumwizera n'umutima we wose. Niho ibyo bizomugendekera neza. Imana y'ububasha ibahezagire rero. Ryari ijambo nari ngomba kuganira namwe ryo kumenya umwami, nyene ubukuru bwose, nyene ububasha bwose, nyene inkomezi zose, uganza abaganza, umwami arengeye byose, umukuru w'ibihe byose. Haleluya. Inyabushobozi, Imana itananirwa. Ngo si muri iki gihe gusa, no mu gihe kizoza. Imana ishimwe. Uyo niwe nje kukubwira ngo umuhishurirwe, hanyuma mujane nawe munzinanye, umusenge, umuzi ibyo agushoborera kugukorera uko bingana. Imana iguhezagire. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye
ndagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza, ijambo ritubwira ubukuru bwawe, ijambo ryawe ritubwira ubushobozi bwawe Yesu, kugira ngo abarushe ubaruhure, kuko ari wowe ushobora byose. Hezagira mwene data nkurikiye, ibimugoye bimuhereze, Mana ibimunanije umutabare, kuko ufise ubushobozi bwose. Ndabigushimiye ni mu izina rya Yesu, amen. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46, kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana aduha n'umugisha namwe, amen.